Bavukanyi banje mwebwe bashoferi muri mu Burundi n'abandi muri mu bihugu bitandukanye ariko mumva ururimi tuvuga. Wewe wese ufise ikintu gishobora kunwa igitoro niwe nje kuvugana nawe, sinje kuvugana nawe nk'umuntu acicaye mu biro, nje kuvugana nawe nk'umuntu umwe muri mwebwe. Erega nanje burya ndi umushoferi, ndazi uburibwe, ndazi ububabare bw'imodoka ihagaze, ndazi agahinda canke umuntu agira abana bakurindiriye bategereje ico ubazanira, bose bakuraba mu maso, mama wazanye iki, papa wazanye iki, wazanye umukate. Reka ndabereke ngiyi imodoka yanje, sigiye se, reka ndayikwereke ngiyi imodoka yanje. Je n'ibintera isoni kuvuga ngo ngura umugore ngo ukora ngo igitaximene ngo ibiki, ngura umugore ngo uri gukora ikimotare. Nje ndi umugore yakangutse mu bwonko, akanguka no mu mutima, nja nkangura amaguru, nkangura amaboko. Ibyo rero jewe numva umenga ahubwo n'umunezero kuri jewe kubikora. Ngiyi wayibonye yanditse ko IKANGUR'IKINICOGIHE. Iki nico gihe ko n'abagore bakura amaboko mu mpuzu, abakenyezi bakamenya baribo. Sako kazi gusa umuntu akwiye gukora, n'ubuzi bwinshi umuntu akwiye gukora. Rero imodoka ariyo yose, ikintu cyo cyose ushobora kugikora mu gihe mba ndi muzima, mpumeka, numva utuguvu dukwiriye. Nibibaze rero n'amajambo ndiko ndavuga gusa, nje ndazi uburibwe umuntu agira igihe uba wabuze agatorosha. Biraremereza umutima, ukumva umutima wawe woturika, udafise uganyira, udafise ushobora gutura amagorwa yawe ngo akumve. Harya abantu baza bavuga ngo igise ngo inda ngo imenya wayirayeko. Wowe uvyumva ku matwi gusa, ntushobora kuvyumva yuko bibabaje, ko biteye uburibwe bubabaje cane gose. Biratera umuntu kwiheba, akigunga, kumva agahinda. Sinzi ukuntu nobivuga, ariko rero bavukanyi banje bashoferi mwese ahantu muri, muntu wese ufise imodoka, ufise imoto, ufise imashini, ufise ubwato, ufise groupe, ikintu cose gishobora kunwa igitoro. Nukuri ngenda kubwira ko tutari twenyene, ntituri twenyene. Oya, hari Imana ibona aho duhagaze, aho duhangayikiye. Kera hariho akaririmbo twaza turirimba ngo Imana ngo niyo dereva, ngo n'umudereva, ngo adereva abantu. Dereva n'umushoferi, sibyo? Imana niyo mushoferi, kandi ugikweze gose ugasanga ico kintu nico. Daba isi n'umuzingi, urabona? Daba isi n'umuzingi, kandi n'umuzingi uzunguruka. Daba ngamwe telefone yawe canke kuri ordinateur yawe, bivana nico uriko urarabirako iyi video. Ni n'umuzingi uzunguruka, urabona? None uyu muzingi uzunguruka, nk'ufashe umupira ukawuzungurutsa hejuru, uba uriko urazunguruka kuki? Wumva atari Imana none ari umushoferi w'isi ituma yose ishobora kuzunguruka atari Imana? Nta wundi muntu yoyikontorora. Harya umushoferi rero ni ikintu gikomeye, kandi ni ikintu Imana idashobora kureka uko nyene. Hari ijambo ryandemesheje numva rirandyoheye ku bantu basoma Bible. Nimba utayisoma nawe, igerageza uze urasoma utuntu duke duke, wifatanye natwe. Mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya canke Izayi, bivana n'uwo uvuga, ikigabane ca 44 ku murongo wa 2 nigeze gusoma, haravuga ngo niwaca mu mazi sinzokurekura. Ni ukuvuga ngo amazi basi ntazokurengera. Sinzi aka kantu kumva neza, ndashaka umushoferi wese akumve ngo niwaca mu mazi ntazokurengera, kandi Imana ntizokurekura, ntizogutayo. Oyaye, niwaca mu muriro kandi ngo ntuzosha. Ayayayaya, bashoferi turiko turaca mu muriro w'ibitoro vyabuze. Uyu n'umuriro twebwe turimwo, turiko turababuka, ariko abatawegereye badashobora kumva uburibwe bw'umuriro ukuntu babaza. Uramaze kota, kera wota kunkwi canke kumbabura uriko urajugumira, ubu nta bantu bacota bashira mu makoti n'ibiki. Mugaho hambere hahise twebwe dukuze dushaje twarota umuriro. N'abasokuru bakira ngo baca umugani bagizene
bari ku muriro ku gicaniro bose urumva niyo bacira abana umugani ku mugoroba baracana umuriro bakota iyo wegereye umuriro rero hari ukuntu ukubabura njyewe narakunda kwegera umuriro mugakora nakunda utu dushatsi two ku maguru bambwiye ati wegereye umuriro buca buvako ngaca ntangura kwegera inyuma ariko urababuka kugeza naho utu dushatsi sinzi ko batwita utwoya cyangwa umugara sinzi ko babivuga wewe bivana n'ibikorohera ku maguru uratubona wegereye umuriro rero wakubabuye neza turahunguka twose tukavako ni ukuvuga ngo ntidushobora kuva ko atari ikintu cyabaye n'umushoferi uno munsi ariko araca mu muriro hariho ikintu kiriko kiravako ku buzima bwiwe mu mubiri wiwe mu mibereho yiwe ariko bidashobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese natwe rero abashoferi ni nk'umuriro w'ibitoro vyabuze turiko turacamwo mugabo jeri ijambo rirandemesheje rinshira ahandi hantu Imana iravuze ngo sinzokurekura sinzoguta sinzokureka ayayayayaya Imana ntizoturekura ntizoduta ntizodutereranya n'abandi bose batotwumva muga mwijuru Imana yo irabona amagorwa tugowe ni Imana itarenganya ni Imana yita kubayo jewe hari umunsi umwe nagiye gutondera ibitoro ndatonda amasaha menshi nirirwa inzara abandi bashoferi bacomoka kuza kurya je numvumenga na peti yo kurya nayo muga ikindi gihe urajya shaka ukoresha kandi amahera menshi iyo utonze ndakurahiye no ndatonda uzi cyabaye nshitse kwipomo neza bajavuga ngo igitoro kiraheze kandi bigaragara ko igitoro kitaheze ndakubwira uwo munsi natashe nihebye numva umutima ugomba guturika numva umenga nta muntu n'umwe twovugana sinzi ko umaze kubona nk'ubu ugiye gukina cyane cyane nk'urukino rw'umupira football nk'abagore bazi kuwukina urabona wajyanye n'umugabo wawe sha n'abana bawe barahari cyane wowe umugabo uzi kubikina umuryango wawe urarindiriye cyangwa abafise ama ekipe bafana mukaca mutsindwa sinzi ukuntu wumva mu mutima wawe wumva wihevye wumva sinzi ari ibintu bidasanzwe watonze kuva mu gitondo umunsi wose uguhereyeko muga bigahemuka atacurose ugataha wikoreye amaboko bwaca mu gitondo istasizana niyiye wagiye wovuga ngo biroroshe ku bagabo muga ku bagore ntibyoroshe no ku bagabo disi ntibyoroshe nta kigeragezo cyoroha reka hageze mu ijoro ndiko ndiyumvira igikurikira iminsi itatu yose yaraheze ndiko ndagenda gutonda ku masitasiyo ntashikirwa ahandi ahangaha ngo kiraje nkagenda bikanga ikindi gihe yaciye twebwe plaque zacu baduhereza ku minsi 2 ikurikirana hewe biranka pe ndafukama ari mwijoro numva ijwi ringobera ati aho ni wosenga jeje ndafukama ndasenga pe ndasenga ndumwe ndasenga bose basinziriye kuko nyene umuvyimba ngo niwe afata hanuka nuko abarundi bavuga abari baryamye ibyo naco bibabwiye muga jewe umutima wanje ntiwari utujije ndafukama sinumva n'umubunjya ahubwo numva umubabaro wo kubura igitoro ndasenga hewe aho niho natanguye kubona ko ikigeragezo kitaruta Imana muvukanyi uri kuranyumva umushoferi aho uri hose nawe ufise imodoka urashobora gutunga amamodoka kandi utazi no kuyinyonga ibyo bibaho narabibonye yego aho uri hose nari ngenda kubwire ngo si wenyene ntabwo uri wenyene reka kwiheba twese igeragezo turagifatanije ni cya twese genda gukangurira ngo twese tuje hamwe ingufu tuzishire hamwe nkuko n'uru rubuga rwitwa ngo IKANGUR'IKINICOGIHETV iyi shene ya YouTube yitwa IKANGUR'IKINICOGIHETV ni izina nkunda cyane IKANGUR'IKINICOGIHE urumva twese twikangure dukure amaboko mu muzu dukure ingonera ku maso tubone ikibazo dufise dusengere hamwe dukomezanye duhanahana inkomezi tureke gucika imvutu kwera uri wenyine wigunze uracika intege wumva umenga nta morale ufise hari abatanguye kwidoroga banwa ibiyarurira mutwe ayayaya
ndibuka muri Desambre ari igihe twabuze igitoro neza ariko twarasenze. Abari kuri shene Ikangur'ikinicogiheTv barabyibuka, barabizi, mwarabyumvise. Turasenga Imana kandi Imana yarakoze ibitangaza, n'uno munsi nirapfa iricabona. Tuje hamwe rero dusenga Imana. Nimba wumva ubunebwe ingonga kuri Ikangur'ikinicogiheTv, niko kazi fisi nako gusenga, gukomezanya, guhana inkomezi. Ego kandi umushoferi wese mu by'ukuri ari ngaha yarakwiye gufyonda kuri subscribe. Nimba utarabikora bikore dusengere hamwe, bikore sharing iyi video uyihereza abandi, cyangwa iyishene abashoferi baze dusenga Imana dushikamye, twese dushize umutima hamwe. Yego sangiza iyi video abandi, tubihanahane, tugumane hamwe twese turiko turasenga, kuko nitwe bihanze, nta bandi bibabaje twebwe benebyo. Ni twebwe tubona akababaro buri munsi, ariko ni twebwe kandi dushobora no kwikomeza. Ego nitwe dushobora kwikomeza ibintu bigashoboka. Hari ijambo kandi ryanditse muri Zaburi 34:19 ngo amagorwa y'umugororotsi ni menshi, ngo ariko Uhoraho cyangwa Uwiteka ayamukiza yose. Haleluya. Ngo amagorwa y'umugororotsi cyangwa amarushwa, ibibazo by'umugororotsi ni byinshi cyane, ibintu biza no kuba shoferi ni byinshi cyane, ariko Uhoraho yiteze kubidukiza byose. Uwiteka azobidukiza byose. Ahari amarira tuhashira umunezero. Aho uri asama n'akanwa kawe uvuge n'ijwi rirenga ati ibibazo ni byinshi, ariko agakiza k'Imana karabiruta, ariko inkomezi z'Imana zirabiruta. Umushoferi rero si umuntu akomeye gusa, ni umuntu asanzwe mbere imbere y'abantu, ariko umushoferi ni umuntu afise umutima wihangana. Umushoferi ni umuntu afise kubaha igihe, kubaha umwanya wiwe, kandi umushoferi ni umuntu agira uruhara ku bantu benshi, ku buzima bw'abantu benshi. Umushoferi rero umushoferi niwe muntu wa mbere ahura n'ibigeragezo byinshi bya buri munsi, ariko akagumiza agira umutima w'ubutwari n'ukwizera. Amen. Bavukanyi, ndabibutse ko natanguye mvuga ko n'Imana ari shoferi. N'Imana ni shoferi, ishoferi inyongi iyi si n'umubumbe, atakintu na kimwe uhagazeko. Imana niyo shoferi wayo, kandi Imana niyo shoferi w'ubuzima bwacu. None Imana yonanirwa no kugera ahantu duhagaritse imitima? Imana yonanirwa no kuhagera? Imana niyo reka abashoferi bagenzi bayo ako kantu ukandika ahantu. Ego nta kintu na kimwe cyotuma Imana iturekuko ikaturekera muri aya marira. Nta muntu n'umwe rero ariho afise ububasha bwo guhagarika ubuzima bw'umushoferi. Ego mama, umushoferi si igitangaza, ariko Imana irashigikira umushoferi nk'umuntu w'umunyamugisha. Burya umushoferi n'umuntu w'umunyamugisha. Abantu bose bagirira n'aba bashoferi kandi n'abantu batiyubashe, n'abantu bakeneye gusenga nabo nyene bagasenga, kuko basenze boshira ubwenge ku gihe, bakabona ko ibintu bariko bakora bitari ibyo kandi bizobahindukirira umunsi umwe, bagasigara batangaye. Abantu bariko baragira n'aba bashoferi ntabwo ari bitangaza gusumba Imana. Imana niyo gitangaza, nta mbaraga bafise gusumba imbaraga z'Imana. Rero urinde wewe uhagarara imbere y'umugambi w'umushoferi. Ntibashobora guca intege uwubashwe n'Imana. Burya abashoferi barubashwe n'Imana kuko n'abahanga, Imana irabizera. N'abantu bakabizera, bakabajejwe amabanga menshi. Abashoferi ukabahereza abana ngo ntwarira ibi bintu, ukamwizera. Umushoferi nterurunjani akizera ko ubuzima, ibaze gutwara ubuzima bw'abantu bose bahambaye n'aboroshe bikorwa n'umushoferi. Bashoferi sasa urukiye cyari natwe ikintu cyose Imana irabona ukuntu abantu bagerageza kutubabaza badukura mu neza, umutima wacu yacu urushaho gukomera. Umushoferi wese
jewe umushoferi wese uri kurumviriza iyi video kanda kuri subscribe niba utarabikora ndabigusabye ubikore nk'umushoferi mugenzi wanje tubandanye iki gikorwa cyo gusenga Imana no kuyinginga tuyitakambira idukure muri aka kangaratete kandi irabikora reka rero umwanya mutoya dusengane nawe udafise umwanya wo gusenga shiramo Ikangur'ikinicogiheTv hama wishira imbere yawe dusengane nawe ukomeze isengesho wizera Imana urabika Imana itadukorera ibitangaza hama ucukanda ngaho handitse partage kuri ako gafreshe kameze nk'umwami shira kuri stati shira kuri Facebook yawe shira mu magroupe y'Ibitoro shira mu magroupe y'abashoferi hereza umuntu wese uzikakenera igitoro afise imodoka umuhereza iyi link utora telefone y'umuntu wari wese umubaza ati we warakanze kuri subscribe abashoferi bama bakundana abamotare n'abagenzi banje cyane ego no abataximen nawe dutsangiye umurimo abatwara imodoka za fere promenade mwese muri abacuti banje dusangiye igikorwa abatwara amabeni mwese turabashoferi twese turabashoferi iye ntago tugiye urunani twese abantu bashaka no twojamwe turabantu igihumbi cye turabantu ibihumbi bibiri tukaririra Imana nkuko abayuda baririye Uhoraho Imana irabumva irabatabarira bakora mu kangaratete twebwe nitwe tutotabagwa kubera iki twokigura n'ubuzima tuhitiyemwo twari tubumenyereye kizimba ariko kiboneke kandi twebwe ntituzocigwa imvutu n'ibihe oya amajambo abantu bavuga ngo ibi birabaye biragizene ngo biracitse ngo nono ntabwo biduca intege tuguma dusenga gusa dusenga kandi Imana iratugirira neza wibuke kandi gufyonda ngaho munsi ya video urabona ahantu hari igikumu fyondaho ugende no muri commentaire ugira ikintu uvuze reka dusenga Imana mu munota umwe Mana data wa twese turaje nk'abashoferi bo mu Burundi turababaye turatuntuye ku mitima yacu turahangayitse ariko ntiducitse intege kuko tugufise mwami fungura inzira y'Ibitoro vyabuze kuko ari wowe ufise ububasha n'inkomezi zo gukora ibidashoboka bigashoboka imiryango yacu ibona amahoro imiryango yacu isubire kugira akamwemwe imiryango yacu isubire kugusenga yisanzuye ifise umunezero Mana abashoferi bose inkomezi shasha bongera inkomezi zo gusenga bagwana banesha kuko ari wewe Mana ufise urufunguruzo rw'ibintu byose kandi mwami komeza cyane Ikangur'ikinicogiheTv ibirubuga bwo gukomeza benshi mw'izina ryawe abazohagera bose baruhuke babona ubwiza bwawe no gutabagwa niwe wambwiye ijambo rikomeye muri Yeremiya 32 ku murongo wa 26 gushika 27 maze ijambo ry'Uhoraho riza ko oriboshide payamando riza kuri Yeremiya riti wenda Uhoraho Imana y'abariho bose ngo mbega hari ikintu na kimwe conanira wewe nta kintu na kimwe cokunanira n'ikibazo c'Ibitoro nico kunanira niyo mpamvu tukwishimikije tuzonesha